Mbega abakobwa canke abagore bose bafise amazi? Ico ni ikibazo gikunze kugarukwa ko na benshi mu bubatse kuko baba bameze nk'aho umengo bari mw'ihiganwa. Iki kibazo carasubijwe n'umuhinga mu bijanye n'imyororokere aho yerekanye ibituma umugore azana amazi bitagoranye. Uwo muhinga yamenyesheje ko ata formule ihari yokoreshwa ngo umuntu abashe kuzana amazi, ahubwo ngo ukurekura umubiri wiwe nivyo bituma abasha kuzana ayo mazi. Uwo muhinga yerekanye ko uko mara igihe kirekire ukora iryo banga, ukamenyera umubiri wawe, ukamenyera ibikuryohera, ukamenyera n'uwo muri kumwe, ari kimwe mu bituma ayo mazi aza atakibazo kibayemo. Nayo abagore barenza imyaka 35 ngo nibo bakunze kuzana ayo mazi kuko bamaze kumenya umubiri wabo n'uwo baba bariko barakorana iryo banga, noneho bigatuma arekura umubiri wiwe y'amazi nayo akabona kuza. Ariko naho havuzwe imyaka ngo ntibikuraho ko hari ababa bakiri bato babasha kuyazana, kuko mwibuke neza ko ibanga ari ukwimenya no kumenyera gukora ico gikorwa. Uwo muhinga akaba ataretse kuvunira akagohe abagabo bashobora kubona umukobwa azana ayo mazi akiri muto bakibaza ko ashobora kuba yari icuruje canke yaryamanye na benshi. Uwo muhinga yemeza ko atari byo na gato kuko imibiri y'abantu ngo iratandukanye, arico gituma kuyabona kuri uyu bishoboka ko yabikoze cane canke afise umubiri wirekura gusumba uw'abandi. Ikindi yatanze ko umuco n'ingano y'amazi aboneka ngo bose ntibazana yangana kuko imyanya myibarukiro yabo itandukanye, kandi no kuri bonyene ngo amazi yabonetse uno musi ngo si yashobora kuba aboneka ku munsi w'ejo kuko biva ku bintu bitandukanye. Ibanga ririmwo uwo muhinga yarangirije ko mu kiganiro twabashije kumva ngo nuko abantu biga kwirekura bakaryohererwa aho bageze, kuko ngo hari n'abatabifise ariko babirekuye bakaryohererwa iryo banga.